ya hasi uko byo muri ko muravuga murashobora gusanga muri ko muri henda urabona muri ko nk'uwo muntu yaravuze ku bijyanye n'inkoni ziko zirabera ngaho kuri dosage nanjye niho nari mpagaze kubera habera na je nabibonye bonye vraiment bashoferi bamwe bamwe biko baranahahotseko kubera babwiye gutunda umurongo batunda umurongo ariko bijya ibintu byo guca ku ruhande nabyo usanga biteye ubwoba byo guca ku ruhande gute kandi arabatonze ku murongo baba bahamaze n'iminsi irenga 7 urara wicaye ngaho onye wirirwa n'imibo n'iki usanga wowe washikire ku ipo mu mugo ugasanga ko hamara isaha yose utonze urindiriye ko bakwaye essence kabura kubera igitiro turongo ko ku ruhande ivyo nabyo byo kuvuga ngo kizoboneka ntabwo bizi neza kizoboneka hano bishatse yonyene yego nkuko babivuze nyine nta joro ridaca kizoboneka ariko ku vyo ko muvukanye yaravuze ntiyari yihenze yego Shino babwira coco umwe wese ku giti ciwe ahagaraye nk'umuntu w'umugabo w'ukuri amenye umugabo w'ukuri carico hanyuma igisigaye nta muntu umwe canke babiri bashobora kuvuga bavuga ngo nibo boca bavuga ngo ibintu bihinduke umwe wese umuwaje ku giti ciwe umurati ibintu bihinduke bose bumva umenga atakajagari kogwanywa mugo ugiye kuvuga ati ninde wahaguruka nkakogwanye bose baca baceceka niduhaguruke twese twumve yuko bituraba twese tubumwe ibi bintu ndababwiye tubihanahane twese tubimenye twigishanye kandi ikintu ca mbere umurundi akunda igihugu niho babwiye igihugu cubatswe n'amabuye canke ibiti n'abantu gukunda igihugu tuza kubiharanira muri kumwe mwese iki gitoro rega ntimwava maza ngo ni camwe ni sitasiyo ngo canke ngo ni c'abapompisi harya barabahenda kiva mu madovize yatanzwe n'igihugu kubwa bene igihugu bose ni ukuvuga ni cacu uzamva ushikire kw'isitasiyo bakakugara ko amengo nifashanye baguhaye ni cacu ayo madovize abiri mu amategeko y'igihugu amadovize ko ari y'igihugu yasohotse kubera bene igihugu rero tubiharanire twese turi kumwe rega nimuze kuvuga umutegetsi wiwe yotanga intumbera agatanga ingingo akavuga ati ibi n'ibi bivyo tukaza tubihagararira twebwe ubwacu nyene rega hari sitasiyo biri ku mupolisi n'uwo muga dufatanye mu nda twamenya ati watanguye gutondana watangura kunwa hakurikire nimba bavuze ati imodoka imwe mwayihe veritre ibi bivyo tuvyubahiriza uko nyene byose bikunda nitubihanahana aho turi hose tubimenye nitubihanahana kandi tuvyigishanye tubimenye tumenye uburenganzira bwacu aho buhera naho bugarukira kandi mu cubahiro ntangere twubahiriza uwo ari we wese tumubahirize muguje kuturenganya tumuhakane tuze ntibishoboka muriko mubaza yuko bitohagarara ni ibintu vyoroshe mbere twoshaka kuno munsi bihinduka nk'ivyo byose dukeneye birahinduka mugabo biraba tubona burya namye ndaba hari umuntu abona mugenzi wa agize ikibazo ukacumengo wewe nta ngorane ejo n'umwe ejo n'uwundi kandi mu bindi none ibi vy'igitoro bimwe baza ko bigira bihagarara uno munsi ni ibibazo tuzogenda turahura navyo n'abategetsi barabivuga ariko tumenye ukuntu tuza turabigera mufatane mu nda mukundane kandi tuvyigishanye twese muvandimwe nukuri urakoze ukuri ubwiriye amashikoro kubera ijambo uvuze n'iryo kuri vraiment ego kw'ico kintu kijanye n'igitora kabisa umuntu muto ariko arahohoterwa cane kandi abariko barahohotera abo bene gihugu bato n'abapolisi ikintu rero kirica ku kintu kijanye na essence naho igize ngiraboneka ijya mirongo yo mu mbavu n'ikirica vyose rero nk'uko bivuze bovuga tukavira semwe twese tugahagararira tukabihagararira twese vyoja mu buryo kubera bwa mbere kuri sitasiyo haboneka imirongo iyo mirongo bavuga ati twebwe nta modoka iriko canke imoto iri ku ruhande tuzoha essence vyose vyokunda ariko bigiye kuba nk'uko akajagari k'imirongo hagati igihari nta ntambwe tuzotera abapolisi nta guhangana nabo Nubwo kuvuga ngo umupolisi ngo yagize iki ngo ufate matrikira aba bajejwe kubahana baba bahari kandi bo bimenya twe twabaye solideri ndiko ndakubwira twe twabaye solideri nta muntu umwe yodushobora cicu kimenye ko tuko duharanira
ibyo turekurwa n'amategeko. Nimba umuntu yatonze akamara indwi tubona umurongo uraho, nibahereza abo ku murongo hamo kandi mu bugwaneza. Nimba abajeje intwaro indongozi zavuze ati kugitora ari gikeya ni mubasabikaniza mu amaritero 30 canke 20. Ntaco byaba bitwaye mu gihe twaturo turasangira mukuri. Muga kizira huko umukomvise umushikira ngo utampaya ngo sindaguha. Nibara. Ibi bintu ni nkase rizo twafekta mu myaka n'iyindi tusange n'abana bacu biragoye ko bakorera muri iki gihugu. Iyo rega tuzoba turiko dutegura nimba dutegura imitima yacu ibe myiza no kuvuga yuko abana bacu bashobora gukura borohe. Muga ni twabunyamaswa ntuzenye ubukoko bwo mwengo turi mu ishamba abana bacu bizobagora ukuntu baba. Rega zogira igihe byanke byose kubera ukuntu nyira kajagari. Kajagari ntatembere kadushika nako muga dufatanye mu nda. Hazogira igihe n'uwari wese yinjiye mu Burundi avuga ati mu Burundi ni sawa. Niba vy'amadolari ndetse tukavugana ni uko indongozi bavuga ati tugende turima bavuga turimo iki byose bica tuvyikemura twebwe nyene bigakemuka. Muga tukamenya turiko duharanira iki igihugu ciza. Umupolisi nimba akoze ikosa twebwe twamaze gufatana mu nda muriko maza kumupolisi yo duca hagati ntibikunda. Muga kubera umuntu umwe usanga ariko avuga umwe ntibikunda n'ubundi umwe aravunika muga batanu ntibovunika. Tuje hamwe nimba sasa bitonze ko 20 twavuga 20 genda uko tuvyubahirizanya abaca ku ruhande tubazibire. Umupombize nimba ariko agomba kuturenganya ngo twaka amafaranga tumuhakanire. Rega mupazi yakwata amahera tukamuhakanira ibibazo yo yogirije. Igitoro ni cacu leta basohoye amadolari avuye mu gihe ca leta bikirega rusange kugira ngo tubisangire. Nta muntu umwe yarakwiye kuca yikika mu kivu ngo ni gwene mfashanya bari karatu. Tubanze tubimenye. Umupolisi ndibaza twafatanye mu nda ntayo bakenewe. Umupolisi aja kubera haba kajagari. Kajagari tubanze tukagwanye twebwe ubwacu. Abapolisi nta guhangana nabo. Nuravuga ngo umupolisi ngo yagize iki ngo ufate matrikira. Aba bajejwe kubahana baba bahari kandi bo bimenya. Twe twabaye solidaire nta ndiko ndakubwira twe twabaye solidaire nta muntu numwe yodushobora. Cicu kimenye. Ko tuko duharanira ibyo turekurwa n'amategeko. Nimba umuntu yatonze akamara indwi tubona umurongo uraho, nibahereza abo ku murongo hamo kandi mu bugwaneza. Nimba abajeje intwaro indongozi zavuze ati kugitora ari gikeya ni mubasabikaniza mu amaritero 30 canke 20. Ntaco byaba bitwaye mu gihe twaturo turasangira mukuri. Muga kizira huko umukomvise umushikira ngo utampaya ngo sindaguha. Nibara. Ibi bintu ni nkase rizo twafekta mu myaka n'iyindi tusange n'abana bacu biragoye ko bakorera muri iki gihugu. Iyo rega tuzoba turiko dutegura nimba dutegura imitima yacu ibe myiza no kuvuga yuko abana bacu bashobora gukura borohe. Muga ni twabunyamaswa ntuzenye ubukoko bwo mwengo turi mu ishamba abana bacu bizobagora ukuntu baba. Rega zogira igihe byanke byose kubera ukuntu nyira kajagari. Kajagari ntatembere kadushika nako muga dufatanye mu nda. Hazogira igihe n'uwari wese yinjiye mu Burundi avuga ati mu Burundi ni sawa. Niba vy'amadolari ndetse tukavugana ni uko indongozi bavuga ati tugende turima bavuga turimo iki byose bica tuvyikemura twebwe nyene bigakemuka. Muga tukamenya turiko duharanira iki igihugu ciza. Umupolisi nimba akoze ikosa twebwe twamaze gufatana mu nda muriko maza kumupolisi yo duca hagati ntibikunda. Muga kubera umuntu umwe usanga ariko avuga umwe ntibikunda n'ubundi umwe aravunika muga batanu ntibovunika. Tuje hamwe nimba sasa bitonze ko 20 twavuga 20 genda uko tuvyubahirizanya abaca ku ruhande tubazibire. Umupombize nimba ariko agomba kuturenganya ngo twaka amafaranga tumuhakanire. Rega mupazi yakwata amahera tukamuhakanira ibibazo yo yogirije. Igitoro ni cacu leta basohoye amadolari avuye mu gihe ca leta bikirega rusange kugira ngo tubisangire. Nta muntu umwe yarakwiye kuca yikika mu kivu ngo ni gwene mfashanya bari karatu. Tubanze tubimenye. Umupolisi ndibaza twafatanye mu nda ntayo bakenewe. Umupolisi aja kubera haba kajagari. Kajagari tubanze tukagwanye twebwe ubwacu. Ivyo nivyo ukunda mugenzi. Ivyo nivyo ukunda yuko akajagari twe tukagwanya. Oya. Kubera umwe wese akwiga yikwegera sivyo. Bimaze ko bimeze nk'ukorera. Shiko ravuga ngo akajagari kugagwanya nico ukunda ahubwo. Katwemera abapolisi badufata uko bashaka nitugire tutabishoboye. Abishoboye baca baza bakabidukorera. Go. Shana mva ni hatari kabisa. Ni hatari. Ibintu bijanye n'ibitoro. Ryari naravuye ko tebe nja mu Kinama. Ndetse muri kote ndabura bisi bimwe by'akamara matsa ku buryo tubatonda umurongo hari dimanche ku mugoroba.
aho dutonda umurongo ndavuga ati nukuri ndahevye, bisi yarabaye igihumbi, baragomba no kuduza, abanyagihugu baravuga ati turagowe, gotewe yari yuzuye, ku mabisi yo kwideplasa gusa, za Kamenge, za Kinama, Mutakura zari zuzuye. Uwo bavuze ngo twoshobora kwima amahera abapolisi kugira ngo kubera ngo igitoro ni cacu, ntibikunda ko utayamuhaye cimba ndagikeneye nca ndayamuha, erega je nawe ntituba tucumva kumwe, tuba tucumva kumwe, nico gituma rero bitazohinduka, ni hatari bene wacu turagowe n'ukuri. Hama ibi navyo ngo gusubira ngo kuvuga ngo turi mu gihugu, ngo turi muri Edeni, vyabaye ndase rero, vyabaye ndase nibagufunga bisunze igiso batanguye kubizana, izi ntwaro za kino gihe ziza kutwica, ziza kutumarira, reka tuvyiyubara umugani wawe, turako twomara kabiri, reka biragoye nshuti, n'abandi babimenye, tuze turiyubara ivyo twivugira twinumire, umuzo w'umukama niwaza bya vyose bizohinduka, sivyo none? Mu vyo ujejwe harimwo ibijanye n'ingenzi, mwanyakubahwa bagwizatunga mwese mu cicaro ciwe muserukiwe n'uwuserukira ishirahamwe ry'abadandaza n'abahingura, mwanyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu cacu, mwanyakubahwa mujejwe intwaro ngaha muri iki gisagara ciza ca Bujumbura, muserukiwe na buramatari arongoye iyi ntara nziza ya Bujumbura, mwese rero ko muri ngaha, umwe wese yumve mu cubahiro Imana yamuhaye, tugire amahoro, sangwa amahoro, ubumwe n'iterambere mu gihugu cyacu. Uno munsi turiko turakwega ingenzi ziza kugendera Uburundi, niho nyene tubitangurira, aho nyene indamutso y'amahoro niyo ya mbere yo kwega abayahudi bose n'abarabu, ko turamukanya kumwe kandi tutavyumvikanye. Iyo ndamutso y'amahoro gusa iyo yoshobora gutuma amahera yinjira mu gihugu menshi cyane. Shalom, salamu alaikum, amahoro, ntimugira amahoro. Indamutso ya Yezu, murumva aho hantu bayiramutsa. Muri Afrika hari abandi murumva nawe babiramutsa. Mu Burundi honyene agahugu kibereye hagati, ahantu hinyegeje gafise forume y'umutima, tukaza tuvuga tuti umutima wa Afrika. Ibi ndiko ndabivuga je ndamaze gukwega umunyamerika araza mu Burundi atabiteguye, yaraja ava California, Los Angeles. Byagenze gute? Twari muri restaurant dutangura gutera inkuru, nca ndamubwira nti kubona mwebwe munywa amazi yacu mugataco muduha, ati mwebwe turanywa amazi yanyu, mwebwe muranywa amazi yacu mugabo ingorane mwe namwe ntaco muduha kandi tuyabaha ku buntu. Atereka kubesha, Uburundi n'igihugu kidafise umuhoro gishikana kw'ibahari, ntibishoboka yuko tuba tunywa amazi yayo. Twahaririye kera tuca dufata tablet tugurura muri Google Earth ngira nkwereke Uburundi, canabwira nti amazi y'Uburundi ngaya avuye muri Tanganyika, afata uruzi rwitwa Rukuga ruca rugenda mu ruzi rwa Kongo, uruzi rwa Kongo ruca ruja
mw'ibahari ya Atlantike. Ni Atlantike ntifatanye na Pacifique, ntituri kuri Pacifique nga amazi yacu ntiyanyoye ubunye. Ncanabwira nti Uburundi ni Jardin d'Eden. Igihe Imana yirukana Adamu na Eva muri Jardin d'Eden, yaciye izana abamarayika bafise inkota z'umuriro kugira ngo bahakingire Adamu na Eva ntibaze basubireyo. Ndabaza ntihari kw'isi, hari kw'isi, hari kw'isi noye n'amajahe, ko hari kw'isi n'amajahe. Ubwato bwa Nowa ndababwire bwavuye aho i Burundi hajya harabaye umwuzure. Iyo mvura y'igihuhusi yateye umwuzure, yarimwo imiyaga myinshi. Ubwato bwari Burundi buraduga hejuru, umuyaga urabutwara. Hanyuma umwuzure wagiye guhera bugeze hariya hirya muri Israeli. Babonye uruzi ruhari baca bibaza ngo ni Rusizi. Za nzuzi zikikije umurima wa Edeni ni Rusizi, ni Ruvubu, ni Maragarazi, ni Kanyaru. Hazo mwabonye none hanyuma rero abantu ko babonye uruzi baca bibaza ngo ni rwa rundi, naho zari izi nzuzi. Igituma mwebwe mutavyemera, umwega ntimuvyemera, no kubera abamarayika bafise inkota z'umuriro bahakinga, bakabakinga mu maso ntimubone ko muri mu murima wa Edeni. Muze mubaza abanyamahanga baje mu Burundi, ubwo nyene muze mwumve ko hatariho isimaki bakwega, bacavuga ati ndashitse mu ijuru. Nimubaze uyaserukira Pinide nta ndwi irahera, haraje umufasoni arongoye akarere muri Pinide, hanyuma aratembera Burundi, yasavye umubonano kabiri. Agishika acongera avuga ngo banzureke ntunzunguruka Burundi uzuca usubira unyakire. Ikintu ca mbere yambwiye ati, ikintu ndakubwiye ca mbere ni cabona uyu arongoye Pinide mu Burundi, ati mufise igihugu ciza ntari bwabona. Yombere cabona nta kinyoma mvuze. Yarahonyoye mu Burundi bwa mbere, no mu Nigeria kazi. Ati icambere ndakubwiye mufise igihugu ciza cyane. Mwebwe mureka kubibona rero, kubera kujya kuntu Adamu na Eva baciye bacumura, Imana ikabasohora, ici hakingiriza abamarayika bafise inkota z'umuriro. Mwebwe naho muhari ntimuhabona. Naganda babwiye Imana yatwibanga nahanyene. Ubu no murima wa Edeni. Nikimenya amenya. Mu Burundi harahamwegeze mwumva umuntu asenga ibuye, asenga igiti, asenga umusozi. Imana imwe rudende, rurema, ireme, itanga ibibondo, itanga inka n'ibibondo. Imana Patiri ntabona yarabivuze neza mu gitabo yanditse ngo Imana bivuye mu kumana iri hejuru mwijuru. Nari tubato Imana iri mwijuru. Murumva mbwira ingere twe twamenye ko Imana ari mwe rudende, kandi aho ntimuvuye ngo nibiremantanyo. Kuva kera narindi bavuga bati mu guhoza abana niho tubibonera, ngo Imana yakumpaye icompa tugahura. No kuvuga iramanye iri hejuru mwijuru ntuyibona, icompa tugahura no fukama nkayisenga, nkayisasira birenze, nkayisasira indavu. Iyo Mana rero twebwe ngaha mu Burundi yaciye twiyereka, nico cerekana ko harimo umurima wa Edeni. Muvyanka muvyemera, jewe nivyo nzi. Ivyo rero bituma tutabona, nivyo bituma tutamenya n'ingene tuhagirira propagande.
kuko umuntu agirira propagande ico yabonye agakunda, none wovuga ico utabonye gukunde. Kanura rero mubone Uburundi ko ari umurima wa Edeni, mukanure mubanze mubone ivyo. N'umugani sinzi ko byaba byarabaye. N'umuvyeyi yavyaye umwana aramwosa gushikaho umwana aca ubwenge, hama wa muvyeyi aca amutangaho, aca yifatira urugendo arigira. Umwana yahora yonka, yahora agaburirwa n'umuvyeyi, aja ngaho arabura ico yofungura. Hanyuma aja kubaza irya nino, abaza abahinga ati mbega none ko nonze kugira mvyibuhe nogira iki? Uwa mbere amubwira ati ndakubwire rero aho tugeze ubu umuntu arya ikiremve acira sheko. Umwana aba aravyumvise ati umuntu arya ikiremve acira sheko. Hanyuma umwana atangura kwikeba inyama ngo azirye zo kuri wenyene, arazikeba yumva arababaye. Wa wundi yamubwira yuko ari kurya ikiremve ucira sheko aca muzanira anestesi, aza arashira katikata ucurya akata arya, nawe aguma ashira kwa anestesi. Mbere arazana n'ibiremo ngo aze arasanasana. Umwana akata inyama bazana anestesi, akata inyama kuri we bazana anestesi, bashirako gushika ahasanga umwana asigaye aramagufa gusa. Umwana agize arabaza ati ubona anestesi ntacyo kivuze, none ukatahe? Umwana acarapfa. Uwo mwana muba muramwumva. Umuntu yiyanka gushikaho yirya umubiri wiwe akawumara hanyuma agacapfa, ntawe murabona? Nangira nje ikibazo rero c'iterambere. Kwiyanka gushikaho urya inyama zawe, gushika ukimara. Iki cigwa twaje kwiga no kumva ko niba budashaka gupfa utegereza kurya inyama ivuye ahandi atari yo kuri wewe. Tutegereza kuvyibuha, tutegereza kurya inyama ivuye ahandi atari kuri wewe. Ngaha rero naganda kubwire, hariho abantu baduhenze ngo urya inyama yawe wovyibuha. Ni babandi batubwira ngo iyo uhembwa amahera ugakura kuri ayo mahera ugatanga ikori, leta iba yinjije amahera ngo iravyibushe. Yageze kuri wasase yakuye amahera mu kigega, irayaguhe guhaye 200 ugacukurako 500 ugatanga ikori, leta igaca yandika ngo nungutse, kandi ayo mahera yavuye mu kigega. None bukeye kuno munsi ari yaguhenje 200 wagarukanye 2, uwundi 200 agarukana 2, mu kwezi gukurikira uzoca uhembwa yahe? Aya ari munsi 200, none si yasigaye? Hanyuma mukundi gukurikiranaho gushikaho wirya ukimara ugacupfa. Abo bakuzanira ya anestesi ngo ntubabare, ni bamwe bacakubwira ngo ndaguha imfashanyo, ngo gumwe wirya ndaguha imfashanyo. Ukazobona rero kwejo usubiye guhembwa 200 ntaco wigeze winjiza. Mugabo hariya muri leta ngo twarinjije ngo rosete. Abakora muri finance bari ngaha nimara mwandika ngo rosete imishahara empo ku mishahara, ntimuvuga ngo ni rosete mwinjije. Ajya amahera abavuye amaja
umudandaza ntatsindira isoko muri leta, leta igaca imuhemba, wumva atari umufogisiyoneri, leta igaca imuhemba agaca akurako ko iyo leta imuhembye agaca ajana mu kigega, leta igaca yandika ngo rosete, amahera yavuye mu kigega arakase aragarutse ngo ni rosete, uzokwirya wimare gushika aho upfa. Uhenzwe nande? Umwe azana anestesi ngo wakira imfashanyo, akaguhenda ukaguma wirya akira imfashanyo, ukaguma wirya akira imfashanyo, umunsi urizira agasanga ntaco kirimwo aca gutakigiye. Ntimwabibonye mu 2015 igihe badufatira ibihano ntibavuze ngo nta mezi 3 asigaye Burundi budapfuye, sivyo bari bazi? Babonye amezi 3 aheze ngo rindira ngo tubahaye 6, bazabona amezi 6 aheze ngo rindira tubahaye umwaka. Kubera iki? Agati gateretswe n'Imana niyo yadutunze gusa, ntimubeshe. Naho guhendwa kwirya twari twaririye gushika babona ko hageze ko dupfa. None ko tuguma twirya, haraho urabona bakuzana ibu anesthesi. Umvika kuva 2015 hari yapu budgetary murasubira kuronka. None hari hageze ko dukanura muri ya jara dedede. Icambere banza ukunde igihugu kugira ngo ntukirye. Numero 1, kunda igihugu kugira ntukirye. Utagikunze uzokirya wirye wimare. Ntushobora kuzokubura iki gisagara cya Bujumbura utagikunda. Murazora bahariho umugabo akuburira ku irembo ngo hasi wacu, mu rupangu ugasanga hari akaka ku irembo, si wacu ni mu mahanga, reka nshireho imyanda yose kugira abantu bahagaye ico gihugu yuko ari igihugu. None isuku risaba ubutunzi gakuze, twumvika mere de la vie. Isuku risaba kubura umutunzi cyari umworo, twumvika gukubura bisaba mutahe wangahe. Muciye mumaramara mwabona mwambaye mwameshe mwese zera, aho mwaciye mu myanda, nawe muciye mumaramara. Yo ngo twanegamega aho twaneguwe bwa bundi. Oya mbwira, kugira ngo ugire isuku bisaba kuri igihugu giteye imbere. Tugende hajya muri centre ville Bunyene, hajya imbere ya ideal, bajya abantu barabuze umukubuzo ugugwa ngahe gahuze, ugugwa ngahe je ndawugure ndawubashire, je nguri imikubuzo ndayibashire, hanyuma baca batakwa kubura. None urazi ugiye kuramutsa umuntu ugasanga hari umwanda, wasubirayo hava kwanduza indwara z'umwanda. Ni mumbwire ingene mutagwaye inda. Iga myanda ndayibona hajya mwazihishije, jewe nshitse ncabona ko nyandukiza korera kuko nasanze ari mu myanda. Nzogaruka nari ntimutamwe ico gisagara ko mbona mwese mumeshe, mwisize utuvuta, mwasokoje neza, mu mama costume, aho mwaciye ni mu maramara, mwambaye neza nanga ko mwikubuye mwebwe mukanga gukubura aho muhonyora, mugaca mushaka ko abanyamahanga baza mu mwana. Nibaza ko mpejeje kuvuga eze taje rero ntituzihejeje. Mbwira uwo munyamahanga azoza ahantu kuburira ni mu nzira cyane, udashobora gusibura umuserege uri imbere yawe. Turahuza amahera ugaca ugenda guhembwa wirya ukirya kw'inyama. Ayo mahera uwo munyamahanga yarazanye ntiwari kuyarya, mugabo wamwankiye kwaza ugaca uvuga ngo nyongera umushahara. Siko none mumeze, nyongera umushahara, mugabo wase ko amahera ava inyuma. None wumva atari kubaga kuri ya nyama yawe, n'umusoso munini, manyurira umusoso munini ku nyama yanje, niko muba muvuze. Uvuze ngo nyongera umushahara ataco wakoze, ango iyo nyama iva inyuma yawe, no kuvuga uvuze uti
nkatira urusoso runini kuri jewe nyene. None nimwamara iyo misoso muzoja tangura rero nimwaba mushaka ba mukerugendo ntihagire ahantu na hamwe subira kubona umwanda muri gisagara ca Bujumbura. Mere Davira hanama na Mere Davira jewe umunsi umwe muzobona naje kwikuburira haji imbere ya ideale murabona je ndiko ndikuburira ndumwe sinzobwira umuntu numwe kandi ntuzuze kunda ntuzuze kuko bitarakunaniye reka ndavyikore. Mere Davira atagera mubwira basi genda wewe uhakubure uwo muntu nyeneho uca umurihisha amande arihe uwo mukozi yakubura havyarakora nzoza ndavyikoreye kandi ndazi ko uwo muntu azoca mpemba. Ntushobora kuja guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda ntibikunda. Hari turafise abantu bize ubwo hatumvikana sukura ico gihugu ca gikunde kuko hagiye gituma mudatera amashurwe ni kubera mucanga kuko ico ukunda uragishariza we kubera wikunda niwama wambaye agahuzu keza kutubara twiza kubera wikunda ukishariza. None kubera iki gihugu cawe utagishariza kubera iki mudatera amashurwe kubera iki mudatera amashurwe kw'irembo no kuvyerekana ko ari ikimenyetso kuko mudakunda igihugu kuko muba mugishariza muba mugikunda. Je ndibuka ndi mushikiranganje w'intwaro hagati sije natanguje kampanye yo gutera amashurwe mu gisagara hasa gute mu 2007 hajya hasa gute ntanguza kampanye yo gutera amashurwe. Ikintu cyambabaje cyambe twahereye hajya kuri Boulevard de l'Iprone tuyateye mugaca muhonyora abantu bagaca bayahonyanga ubwo nyene dusubira tugaruka bahonyora kubera ntibayakeneye amashurwe ku gihugu urumva ntaco babona. Hanyuma ncafata ingingo hariho police de l'environnement ntikubu police de l'environnement ngo ngaho umuntu azahonyora acatanga amande 200 kugira ngo rijya ishurwe yahonyoye turisubirize. Hanyuma barabafata basanga nta nihera bafise mu mufuko bati none tubafunge tugire gute tubafunga gute. Ndiyumvira abo bantu badashaka gushariza igihugu cyabo cyambwira Mere Davira ntoke ndatoye uwundi muti zana amasuka uzohonyora acagenda wenyene ari we ateye amashurwe ahonyora. Hanyuma kwa bahati nzuri au mbaya nzuri kwangu mbaya kwake niho naza numva umuntu barimishije avuye mu Rumonge hanyuma acaja kurega leta muri Erepeya. Nza numva aravuze ngo je nanyivire mu Rumonge ngo uca bamisuka ndimejewe kandi ndi umusirimu. Erepeya imushigikiye kabisa baravyanima nanje nkaravuga nti Imana irampaye biramenyekanye ko uzoyahonyora azoca arima. Erepeya yarinzi kuri kwigira kontre naho kumbingiriye propaganda yuko uzohonyora amashurwe azoca arima. Hariho waciyampa impanuro yari secrétaire général du gouvernement nzobona riba nkabona jewe ayo ntera barahonyora muga wiwe kuri secrétaire général du gouvernement nkabona amashurwe we ntibayahonyora. Ndamubaza nane mutama wewe urafise umuti ugombeka nibiki ati ndagutera inkuru ati burya abarundi baratinya karimbi ati genda urondere twa tugozi two tubande kasete tumwe twakera atushireho uzungurukisha uteye amashurwe ati abarundi baratinya karimbi ntibazosubira kuyahonyora. Ati naje niko nagize nshashiraho mbone ndwi iraheze arashinze imizi cyandunguruza hajya kuri ministeri yibuka je ndi mushikiranganje nta mashurwe mwabona hajya imbere ya ministeri de l'Intérieur uno munsi arahari. Birabaje aba planto bajya bajardinier
urabona baca biyicarira kwirigara ngo twajeje gukubura abashefu ubu baje bariko barakora je ntibanyicarana aha ntegeza kubona ahantu hasa neza hateye amajarde nimwibuka none ko hari hateye amashurwe ajya imbere ya minisiteri ubu ariho iyo ndahaciye ndamaramara nakubera kubona abantu badakunda utwiza mu gihugu cyacu icyo gihe hajya kuri place de la Revolution hari inyovu mpamagara ministre de l'environnement oya dutegereza gutera amashurwe turayatera ku biro vy'amaprovinsi yo hari umunyamuyinga ari ngaha cyane hari ni hari inyovu ishinge imbere ya biro imuyinga inyovu ishinge gitwa ishinge gereye tatuka baramatari nta soni imbere y'ibiro vyawe inyovu muribuka ko ku maprovinsi hose baciye batera amashurwe muravyibuka muribuka place de l'Unité Muramvya amashurwe yarahari gero ndabire nubabona narimo dukeneye amahera dukeneye ba mukerarugendo bazana amahera bayazana amajahe banza mukunda igihugu imbere ya vyose mukigirire propagande mugisharize nimutabona bose bisuka twariko turavugana na Alfredo murazi gituma none nabo mubona bisuka nawe nyambwiye ati kubera hari politike nziza mu gihugu hariho stabilite abantu bose barumva ko bakwiye kuza mu Burundi igihugu cy'amahoro cyituza mwumvise kibaza nugira baza banajya n'amashurwe amahoro y'abantu akanyamuneza bose nta numwe atavuga ko Abarundi bari AKM none muribera kumenyo gusa ntimwokwera no mwibarabara hajya muhonyora hakera nimba mushaka ko baza nta kindi tangura ico nyene ihigira kabiri bakabaza bati mbere nazi Burundi murafise aho muzondaza shimire cyane abantu bemeye kubaka amahoteli mwakomera amashi ico kibazo narakibajijwe inshuro nyinshi ngo none kuvuze ngo inama izize kubera i Bujumbura murafise aho muzoturaza ugaturaba hasi kwe none ubuvuze inama ikurikira izobera i Bujumbura ego turabishigikiye kubera iki ubu cya kibazo ntibakikibaza babaza bati mugabo rero ntimugira amasuite presidentielle urumva nta bakuru b'ibihugu 50 bagira inama ngaha ubu niko baca bambwira ngo urumva bose no kubaka hoteli ngo nta baturiste baza none hatangura umuturiste acaye hatangura wowe kumutegurira ikibazo azoshikiramo tutangura kumutegurira ikibazo azoshikiramo naragitegura no bose bacavuga ngo burya mwibaza yuko ari uko tubuze amahera aha abadandaza bari ngaho nyene mwoteraga ntimwokubaka hoteli 5 étoiles nini na salle internationale de conférence oya tuvikane amutarije amahera bwayibu ayo mufise webwege ntababazibira mwaje kiranganje ntabantu bazibira abantu bashaka kwiyubakira amahoteli meza meza amasale de conférence meza meza Alfredo ntiyashatse kugira salle de conférence internationale yabujijwe nande kudakunda igihugu sinkeneye abantu bo hava baza abantu kugira amanama ngaha none ndakwankiye kudakunda igihugu gutuma urya iturire ngo ayiwanje ari he ngo ayiwanje ari amajyane
umuntu agaca yisubirira inyuma ati jenda kuzanira amahera ukongera ugashuza ayandi mahera nari ndayazaye mu gihugu kubera udakunda igihugu uvuga ngo ayiwanje ari aha twobaza ministeri jeje tourisme bosigurira igituma Alfred atarubaka irya salle de conférence nta n'umwe yobisigura David banza mwitora izo ndamufise mbere yuko mwiga ibintu yebwe kabisa twari dufise igihugu cyiza cyane je namwe ngira ibiharuro usanga Uburundi twoshobora kucita igihugu bio mu vyerekeye kurya bio neza kugira ndabibone jewe naravye imirima ndima ntakoresheje amase y'ikizungu jewe urasanga afise umurima w'ihegitare 10 hata amase y'ikizungu nkoresheje none ivyo vyo kurya nimbura si bio none je nasanze ufise ingunguru y'amagaga y'urukwavu ubu ufise ingunguru 10 none ingunguru 10 mwibaza ko zitabiye ahanganike umunsi mwakunze igihugu nk'uko ndagikunda muzoca mubibona ivyo byose vyinyegeje erega kube nkujya mwanda ndababwiye mwebwe ntawo mubona kubera muracahumirije kandabwire jende umuntu ndakunda hariya mu mihani wacu kabisa jewe mazindwi ntagiye hariya mwita mu rutoki numva kabakabaye je rero ndafata nubaka inzu nubatse inzu nari nkenye bagabo sinashizemo amakaro hose nashize muri saro aho abashitsi bashikira bya bindi ndiko ndababwira kugira watira abantu sinashize muri chambre ryamama nashize muri saro amakaro hanyuma abakozi bakaba barigeze bahakoropa ntakomye induru kubera iki bo babona yuko hari amakaro ntashobora kuba hari umwanda amakaro n'isuku neza nibe aha ko mutakorofye ngo twabonye ari heza naje ndabibona ko ari habintuze kubera amakaro gusa hajya wosanga kubera mu gihumirije mwe mubona ngo ni heza kuko muravye cya gipeiza cyanyu nico gituma mutabona rya myanda umunsi umwe naragiye ngaha mu gisagara inkungugu iradukubita kabisa ndayibona mwibarabara hamagara mere de la ville mbega bamwe bakubera bagiye amaja ngo barakubura none iyi nkungugu mbonye umenga nta kaburimbo ihari vyagenze gute ngo ivyo sivyo ngo nta bihari burya baragiye kuharara ngo nawe utumukirwe nk'uko natumukiye erega ingorane mufise kubera mudakunda igihugu ntimuza muraraba utubi tuhari ngo mudukosora jewe ndababwiye kuva i Bujumbura gushika iyo ngiye hose nshaka mbegi muyinga ndashobora kubwira detaye ikintu cyose kiri kuri rirya barabara yose kubera je igihugu ndagikunda ntegereza kuraba udutosi tuhari kugira dukosora tubanze igihugu tugikunde tutagikunze ntushobora kugikundisha abantu nta barundi birirwa baravuga ngo mu Burundi n'umuriro hari abarundi igihugu c'abavya ukazibona yanditse ngo igihugu n'umuriro ntagire uwujayo ubaze kubuza umunyamahanga kuza mu Burundi uri umurundi kubera iki cya gicumuro twakora Imana igaca idusohora muri jardin ntitwigira tubona ko ariyo turi nico gituma tutabibona umunsi Imana yakabiriye ikabwira utegura muri jardin uzoca uhakunda bajya bose bivugisha nabasohotse kubera ibyaha byabo Imana ikira basohora baca bumva ko ari mu muriro udahera n'ahari muri jardin kandi hajye batihanye sha bazogogwa nakazi ka dutangore rero dukanura kibicamba indongozi nkubo wosanga nka Jacques tumubwiye shaki
kubera iki utagira ibi utubaka amahoteli, kubera iki utagira management, ngo bije ntayo. Niko acakubwiye? Ninde yakubwiye ko leta ari ikora? L'État fait faire. Ce n'est pas l'État qui fait, l'État fait faire. Hariho ibintu rero mwebwe mwamaze kutatandukanya. Secteur privé ni umuntu wari we wese. Aha je ni secteur privé. Umwene gihugu wese ni secteur privé. Na urimwo. No kuvuga yuko we uri ndongozi ujejwe kwerekana inzira, korohereza abantu, kubafasha mu buhinga. Mugabo se ubikora. Aha wewe uzi uko bijejwe uja kurondera bene gihugu uti ngo mukora ibi, ngo mugira ibi, dushaka ibi, gira uku bagaca baza bagakora. Aho ugagenda kwa shopping uti shopping aho ntufise amahera engeke kibanza ubaka. Mugabo shopping arakurondera ngo muhako kabanza umenga ni kwa soa. No, ni mu gihugu. Hajya Siyoni kugira haronke nkajya usagara atazi giturire kugira bamuhe. Aribo bari kuja kumurondera bati Siyoni reka kwicarika ibyo biheragaho ngo tukwereke hamwe utararyamana. Uwo niwe inyondongozi y'ukuri ntumuryamana. Murazobaza ntuzeye Muzaneza ntari ngaha wewe nawe nyene aribo muri tourisme. Muzaneza uri ngaha? Muzaneza arafise umugambi mwiza umenga ni derafiti. Umunsi umwe ngiyaga ahora yido akavuga ngo mbe urya mugabo yibaza ko amahera tuyasangiye. Ugajeje we nta deni ufiti. Ibaze ntuze aho umuntu mubwira ko agufitiye ideni kuko atakoze umugambi mu gihugu kuko yatevye. Shopping hagera afitiye ideni. Yategerezwa kuri mu muceri mwinshi. Duwe ndabwira iyo deni ufiti. Indongozi rero nija guhiga bene gihugu kugira bakore, sibo bamurondera, nibo barondera. Je namaze kuvuga hakaza umuntu yiyemera kugira hotel 5 étoiles na salle internationale de conférence, ndamuha igameridier, ndamuha Selectripique, ndamuha ntuzeye antenne sportive. Byose byatere yose ubaka hotel 5 étoiles. None ivyicaye hajya biriko bikora iki? Biriko bikora iki? Mugani haza umu escrow avango ndarose kibanza agaca yicarira. Ubu tuzobaha imyaka sinya imyaka iheze ziri yasu tuzobarubatse byose ucutaha byandike banze usinya engagement yuko haheze igihe iki utarabikora ucutaha ivyo ubatse kandi bisigaraho ubanze ubisinye. Atabisinya mucava wewe escrow genda kushikaho hazi uri seri. Ariko je nyibaza Burundi ko mwe mutabubona. Muze mufata kato mufate Tanganyika mumanuke gushika Inyanzarake murabo Burundi niho muzobubona. Cyagenda mukote akayereko butere muce hejuru y'Uburundi mu Burara muzobona icari cy'u Burundi. Benshi ntabwo bazi. Murabona uri kuraraba muri imisozi ya Bujumbura rirare kumanuka ushira mu Rumonge uri muri Tanganyika kuraba gutya ya je umuntu yavuze ngo Suisse Uburundi ko ari Suisse de l'Afrique. Yari umuntu azi kuraba kabisa. Uvuye i Bujumbura ugenda mu Rumonge bisa no kuva i Geneve ugiye Lausanne na Montreux. Iyi misozi tubona haruguru niko imeze. Iyi rake Tanganyika ni rake Rema. Irahari nyene rake kunyene. Ufashe barabara ubona nyene uri kuragenda hagishitse mu za Kabezi. Ntuze teguza ndabubonye. Ndabeshe teguza. Kandi wewe warozane be. Ubarozane cyane Geneve. Wewe Geneve. Umubaze. Jeyo ndiko ndaraba hariya muri vo ndabona haruguru mu Buhonga ucuraba hariya kuri Mboza muce muraba gushika kuri heha hariya hejuru ugiye ukamanuka ugashika Inyanzarake urahantu hitwa Vale neza
neza cyane ugacura biriya misozi rero hariya hejuru mu misurura ugacubona nyene uri muri vale yo muri Suisse ufashe rijya barabara riva mu Rumonge uduga Ibururi neza umenga uvuye Montre uduga Fribourg sivyo gategutse ushitse hejuru Fribourg ni mu mugamba neza kandi bari mingano borora inka kujya ko mu mugamba neza harasa mugana rahasonze yetegutse rahasonze kabisa twebwe iwacu rahagira mugabo hagira rahasonze twaragiye n'abari bafise umushaje ngaha mu Burundi nta guide touristique dufise kwe lakini ikomeye cyane nta guide touristique kabisa rega niko ndabivuga nareze taje narasizanye uwo mugabo yatujana akadutera inkuru turi muri bisi turashikana ngo ndabazaje muri restaurant akabaza akadukubita inkuru akaduha akavinyu gakeyi hanyuma rero ngo tujya tubereka ibyo kurya byo muri Suisse ngo mwe murazi fondue de fromage tehe tuyibegiwe hariho igifurushete kirekire udimba ngo kakubitako ku kiraya cokesheje amashishwa ugaca ngo vous tournez comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh, vous prenez comme ça, vous mangez. Oh, c'est bon. Aratwigisha. Sa hanyuma tuzatumva ngo harageze ko tuja kuryama. Tutarajya. Tutarajya. Ngo twahejeje. Kamaye ngo uri uturaya duteka tokatsanije amashishwa tungahe ukoza muri fondue de fromage ntiturarya ngo hageze aha rero tukiri muri segondere twarigana n'abanyeshuri benshi bava mu mugamba niho bavuga yuko ngo bakoze ubugari ibiraya ubu baratuze mu mugamba ntogere ibigo bya kera hari nyakatsi mukiyabona rumva tutacabana mu mugamba bavuze ko bakoza ubugari ibiraya none rero turi mu mugamba rero ivyo batugize turaja kuryama bukeye turasubira turazunguruka turadutembereza hanyuma hagera n'ubundi kuja gufungura fondue de fromage ango baca bazana umukatubu ngo ni nka kurya kwejo ngo vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre aho n'umukatega wadize ko yagwara ufurushete ugacurya ngo harageze ko tuja kuryama tuzogwa ino umurundi yamenyereye gupakira urusahani umurundi yamenyereye gupakira urusahani rwuzuye Kilimanjaro twabyita yuko yagize Kilimanjaro ubugari nabwo uri hirya ntumubona urinda kuva hasi ugacuca rero sinzane nagiye muri restaurant vraiment aho urishe $50 akamanyuka kanyama kanganuku akababi kakaboga uti aya mahera jewe ndishe 5,000 Bujumbura darya n'inyamiriko ngahaga hagiye iyo muvuze ngo Burundi ngo ubuzima burazimvye ndatwega mugamayina ko mutamuragenda ngo mubone rega ngenzi irabona iyo muriko muravuga ndaraba ntihavuga uwo bubezwe nawe buterarwa n'icibo ntakurako n'umunwa mu Burundi cakura caho kigize kuryoha kigize ingene ari cishi ivyo kurya muri Burundi ndabwira muga ntaco turiko turakanura kandi kubera Imana twashyize imbere bagabo nimwawe bimubona tubivuga ivyo twarabivuga mu myaka 15 iheze n'imyaka 20 iheze kubera twari tugihumya amaso
twari tugihumya amaso, hanyuma sinzi Imana yatugiriye akantu duca turakanura duca turatuti bagabo, Imana burya niyo nyene Burundi niyo ifise ikibanza ca mbere ngaha. Ati muravyemeye ko mubivuze, ngira nanjye ndabagira akantu ikikura ko igihome cari kiri ku maso, duca turabona akare mubona tugenderako, ntimurondere ngo nakandi ni karya. Imana rero niyo ikidufashiriza. Narazungurutse n'abarundi bamugenda abasha, none ko abarundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, none kubera iki mutazunguruka ngo mumenye iyo bweze? Kubera iki mutazunguruka? Urazi amono ntabwo bazi ikibazo, ese ni Rwanda kibazo. Je nibuka umuntu yavukiye mu gisagara, akuze yubatse afise n'abana, hanyuma umunsi umwe tugirira inama ruguru, hanyuma azabona ibipfungu ngo aho ni he hahiye, ngo iyo myotsi ngo ivuye. Abonye igipfungu ndamuraba, umuntu akuze ntuze ibugarama, ngo iyo myotsi ngo ivuye ngo ahantu hahiye. Acambwira ngo jewe ngo ndakubwire ngo umuntu anduganye ruguru sinzi ibyo ari byo. Ati jewe ruguru nzi ni mu Gatumba. Ati nzi Bujumbura mu gisagara, no mu Gatumba niho ruguru nzi, naho nta bipfungu biri. Camwiyumvira umuntu avukira mu gisagara agakurirayo agasazirayo akarinda apfa atabonye hajya haruguru imbozi, ntapfuma avuga ati jewe ngira nduge hariya mfume nicarayo nce ngaruka. Je nuko ubu ndi mu gasho ntaraja mu gasho, je nashaka kwivura mu gisagara mvuga ngo ngiye mwijenda kunywa rimwe nce ngaruka. None mwebwe muzomenya Uburundi gute butabuna butembeye? Twumvikane, abamaze kuja Igitega ni bangahe muri mwese bavuye i Bujumbura? Mwese sawa. Uwiyemera ambwire ibibanza turistiki kuva i Bujumbura gushika Igitega kwibarabara gusa, sinkubwiye ngo uje kure, kwibarabara gusa. Utabureka kwiyemera. Mbe murazi yuko hajya kuri Gisiga bar ari niye turistiki? Hajya murazi yo kwa Busigo ari niye turistiki? Ahantu n'umunyamuyinga azigo kwa Busigo, hajya muri sanzwe hajya uhashira agasembora abantu bose baca ngo nahagaze kwa Busigo, ushusiga amahera mugabo. Busigo tutabavuga ngo Busigo mwene naka wanaka yari yavukiye hanaka, ukavuga uwo mugano ukaca umugano udahera. Umugano udahera murabuze? Ibyo navyo ni tourisme ga. None mwebwe nta mugani mwumvise ibikoko byagiye gusaba umugeni bimugwanira, yari umugeni nyene wa wundi ngo bigwanirwa yagwaniwe na 5 wa 6 aramutwaye. Hanyuma bacavuga bati umuntu aza guca umugani udahera niwe aza gutahira umugeni. Ibikoko bikaja ko guharabaye gushikashika ngo sije no hahera taha. Ingwe ikavuga harabaye, ikavuga sije no hahera taha. Intare tijende gihangange reka ndawuce, ikashikaho ivuga iti ndaherewe sije no hahera. Hanyuma agakwavu ati rero je ngira rero mwami jewe ngira nca umugani udahera. Ati harabaye inzuki, izo nzuki zikaba mu gitira mu muzinga. Ati hanyuma rero ati zejeje kubaka neza aho zizoshira ubuki, azitangura kuja kudaha. Ati kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira, kamwe gasohoka akandi kinjira, jusqu'à l'infini. None inzuki ntiwamubona ko rumwe rugiye kudaha urundi ntiruje? Handi mwari bwabibona? Muraca mugenda kuramutsa inzuki muce mubiraba,
si tourisme none cyenda afise imizinga ishika kwijana muraca muza iwaje mugende munyoye ubuki amahera muzoyasigaho ga niya touristique c'est quoi erega nivyo nyene urabakwega abantu bakaza iwawe jewe ndiko ndubakariye touristique nta muntu numwe wabibona yarabigaye mugo bose atakuva ngo shaka kabundi nivyo na muze mugende Karusi murabe hamwe nababwira yuko ngira dugane Tanganyika mugahari genda uhicara urabe ko utanywa rirengwe ukavuga utasi ndahava ngirangume niyicariya kandi aho sindagira aho bicaraga ngenda gato mugandazi kigizo hariye touristique Charles avugana n'uwibereye mu Igitega ati duhurire Ikarusi muhungu kandi bazobigira none hakuma vango ngiye Muyinga undi akavuga Igitega acavuga duhurire hahandi none kare hari zero uno munsi ndazi nuno munsi hagiye secretary general umugambwe aherukaho bari kumwe n'abakuru b'imigambwe na Jacques niho bari ntimwabibonye yuko kugira liye touristique nta kigoye kihari je umunsi umwe kwiraro ryanje ry'inka hariho abanyamahanga bavuze ngo twe tugiye kuraba ngo ahantu arimira ngene hameze baragenda bararaba umukozi bamusigiye $200 muga nimba ko ari tourisme none bamusigiye $200 njaravuga nti muhungu ukaryamwe n'ifaranga na rimwe nabubwiye nti ubu n'umutahurose genda ucakoresha ikintu uzokwama wibuka uti tinarakoze kwa databuja hanyuma kubera nabaye umugide touristique mwiza aca barama karengwa ega hariho abantu bazi ko amahera arayo kurya amahera sayo kurya gumukora amahera nayo gukoresha ibikorwa liye touristique nk'ubu je ndabwiye mugabo birababaje twebwe urumva ntavyo turumva bro nk'ubu utwumva ngo ku mucece ngo bagomba kwimika umwami ngo niho ngo bagira ico kibanza nta numwe azi naho kiri nta wihapende ngo aje kubaza batama bahariya ku mucece ati nyereka hahandi ntuze ahantu umwami yimikirwaga ntuzewe kubura tutahari basi ndabwire gatoyi gusa mu minsi heze nagiye Shanghai baca kuntembereza banyereka histoire ya PCC ujya mugambo uri ku butegetsi ipantaro imwe y'ibiremo neretse zari ibinyoteri twita z'ibinyoteri bariko barekana ipantaro bambara muri ico gihe baca batujana aho bagiriye kongre ya mbere n'udutebe turacari twatuni nako kazu ntubona ko Shanghai hari etage kagumye kameze uko nyene ni monima ugiye kuvizita ihera ndababaza ikibazo ntimara abanyabujumbura umunsi umuganwa Rudoviko rwa Gasore agandagurwa yari yaraye mu nzu yiwe yari yaraye mu nzu yiwe yarapangiye nde iyo nzu yarapanze mw'Iramajari nawe rwa Gasore yaba mu cari nk'inyoni yari umwana wo mw'ibarabara uwuzi inzu yabamwo nayinyereke kandi twoca tuyigura kabisa ibe mize none yari umwana wo mw'ibarabara ndabwire hari ibintu bibabaje igihugu ntagikunda kushobora kubona ibintu uwo kirati none reka ndabaze uwoja kuvizitaho rwa Gasore yaba none simonima tumaramare rero abarundi tumaramare kabisa kubona dufise abatama bari bahari babona bavuka bakoranye
bikabananira kutwereka bati Rwagasore yabaha. Ntuze twihe misiyo tuhamenye basi. Naho uhamagara Karaveri muri Severi ntapfa hatoye, ntapfa hatoye kabisa. Tuze turakose, urahazi none kutaherekana ngo ntuze Deonge ndahayavuze ko ahazi Mere de la Ville uca uhamenya. Jack duca turondera processus ingena aho hantu ba patrimoine national. None erega hariho ibintu patrimoine c'est quoi? Hariho ama patrimoine erega nkaho usanga ari wayinyaze aguma avuga ngo ntirabimenye, aca atavuga ngo ngo umukuru w'igihugu yavuze ko agira nyage nkuba aca atagura kampanye ubunyene umukuru w'igihugu yatawe kutunyaga. Teravuze ingene tutamenye ibintu. Hajya burya muravye zijya ntatemwa hajya kwa hero wa demokrasi. Burya mubona hari valeur. Et pourtant tuvuga tuti la place de zéro. Tugafata hariya kurujya musozi wa Vugizo. Tukavuga tuti aha tugira tuhagire hamwuva uti aha hari histoire yiri. Hanje ndado mumenga ntabaho. Haje ukavizita hajya kwa Rwagasore ugacuvaho gacugenda kwa Ndadaye gacugenda l'histoire di Burundi uvaho yimenye yose. Moga mugeze uravuga ati rero hajya hepfo urabona hajya ntihajyoshero tourisme ntibikunda kuko hari mu mpagatanya uti tugira ikibanza kinini tubashiremwo bigenda uko umenga ngo bumenje. Nane ntitwaje kuvuga tourisme. Princesse Kamatari yaraje turayaga dusaga duhuje ivyiyumviro yo kubaka musée de l'histoire. Kandi twaramaze kubona ikibanza nikijya nyene hajya Ndadaye bamukuye hajya aho sijya tugira musée de l'histoire ukamenya histoire y'u Burundi. Erika hari n'abatayizi. None iyo mvuze ngo mumana zamugera burya abantu barabimenya. Ijya nirye patrimoine national ijya hajya mugera ku rujya musozi wa Mugera. Burya higiro abantu barayizi cyari cyo higiro hajya igiteganye. Reka nababwire higiro. Jewe narakonze umuntu araho yanditse ro Burundi petit fite. Muragura kaje gatabo muze muragasoma ntuze. Kandi se no mu Burundi gitwenge. Ntuze ingene vyagenze higiro gitonda ibabwiye. Ntare Rugamba. Mwari muzi ko mwihigiro arico kirimba ca mbere ca Ntare Rugamba. Ntare Rugamba ariko agira konkete y'igihugu cy'u Burundi. Burya umwami Umuhwatere umwami yamugoye yagize resistance nini yari Rohwatere do Kirimiro. Ngo aragira resistance baragwana ahandi hose arahatsindiye yahatsindiye ubwa nyuma atsinze ngo acavuga ati je kugira demere ko natsinze mvugiriza ingoma zino mwahora muvugiriza ujya mwami. Ntare Rugamba ati mvugiriza ingoma nkazijya mwahora mvugiriza ujya mwami niho nemera ko natsinze. Baca barazihumurisha. Mwari muzi ko ingoma zagize valere bigenze gute. Acabanye naho hari kirimba cy'uwo mwami ahereje gutsinda. Niho bukeye urumva yabayeho acayimukira mu mana za Mugera. Mwezi yavukiye haji Mugera. Mwihigiro rero niyo hajya hari symbolique kuko niho hari ingoma honyene burya. Origine y'ingoma burya ni bazivugiriza Umuhwatere do Kirimiro. Hanyuma rero niho ingoma urabona ikigabiro muzokumva bavuga ngo kigabiro ca Ntare Rugamba ni mwihigiro, ikigabiro ca Mwezi ni mu Gishora. Hajya niko vyagenze. Hajya Mwezi yavukiye bavuga ko ikirimba cyari kiri hajya hari altar no munsi hajya dusengera Rokenzo ut. Mwezi gituma yahungiye mu Giheta
abonye yamutsinze ikiganda ngo yavuze ati ngende hariya niyo bankundiyo navukiye, yariko afata direction Mugera. Hanyuma bamusagirije mu Giheta, nibo baciye bamunyegeza. Sangoma ziba ziraje kuko niho umwami ari. N'ibyo n'amasite nkaho udashobora kwibagira, utegerezwa kumenya cette histoire. Nk'ubu uvuze uti turabe Mwezi yaciye he mu kuva ikiganda gushika mu Giheta, iyo itinerere tukayica tugashiraho hakurya tuvuga inzira y'umusaraba. Kucibukira w'inzira y'umusaraba, ashitse aha yararuhutse ari yicaye kuri aka gatebe. Nagiye muri Chine nk'abagide touristique twari dufise, umushiwa kubwira ngo aha ngo Yezu ngo igihe ariko aratembera ngaha ngo muri Aziya ngo yicaye ngaha ngo haniho yaruhukiye muri Chine. Ntuze je ndakunda abantu ngena ureka tourisme, hari iyo nyene ni tourisme, iyo blague kunuza inkuru gashira mwakunyu hade niyo bishobora ndarazi gushira mwakunyu kabisa. Deni cyage tugitagura ibikorwa rusange, urazi ko abapolisi baca bugara amabarabara, afise umusaraba hajya urutumwe w'abasenye. Hanyuma rero agaca agenda nko agiye mu Kamenge gukora ibikorwa rusange, wa munyakabigume sinzi bukantu wabo. Hanyuma rero hajya agiye ngo baramuhagaritsa abapolisi, agaca yugurura ikiyo ngo amakuru ngo pati ngo werengana ngo pati ngo babonye umusaraba. Muri mwese amaze kuca umuyaga ni bande? Ndabwire bamutembera vrema imuyaga setaliye symbolique kandi ikomeye cyane. Hariho umupatiri rero vrema, uwo mupatiri ni igitangaza. Je yarantembereje acanyereka ati urabona hamwe Eliya yasonza akagaburirwa n'umumarayika, ati yari yicaye ngaha kuri ribuye, ati ntubona wa mukate yaracapuye ko n'umukate ibuye yicaye ko naho umukate igikonda cawushi, ati ni ngaha. Hanyuma aragenda ngo reka ngo je kukwereka imva ya Yezu nayo, ati none ntubona yuko ibuye ryiyuguruye, ubu nubona ko ari umuryango w'irya mva, ati irya mva ya Yezu ni irya. Umva yo udashaka ntushaka kubera guide touristique n'umuntu azi kunoza inkuru agashira mwakuye. None turabafise murabikora, ndagutera inkuru rero. Je nagiye hajya kuri Pierre Livingstone, uranjaye hari uwo hakorera wabonye ameze gute? Niwe yadukurikira ahubwo rero twari tuzi histoire ya Livingstone, ahubwo rero twari nigisha. Hanyuma turagenda turibwira tuza turabwirana, murumva vyageze uku ingene Livingstone yaciye ubundi aca tugera pe turavyivugira wewe nta n'ivyatsiga. Hanyuma duhejeje kuzunguruka hajya tugira tugende ngo burya ngo narifise ijambo ntaho, ngo burya ngo tumaze ngo amezi 3 tudahembwa, none wohembwa yahe ko wase kuyaca? Je ndavyumva, none ko ayo wohembwa ari we wari ujejwe kuyaca. Byabiri nawe urumva ashaka kurya inyama yo kuri wenyene, ntashaka kwarya ibivuye inyuma. None kunoza inkuru sawa muri iyi nama zogenda nucece inkuru nka Mutima, nsebora Mutima ntibazi kunoza inkuru. Nkabijya bya Mutima hajya ni tourisme, nkajya mu bisaza none ntimurabona iyo mushitse mu Giheta ngo kwakire ko ni hajya bose bataba ngo kwakire. Je marandaba iwacu hari hano twita ku igiti vre, ako nkaraba iciza no kukivumu kiraho barakigumijeho kamene, n'inzu yaragumyeho naho barayisubiyemwo, mugabo hitwa ku igiti. Hajya kubera iki bahita ku igiti? Erega abatware ba kera bagenda n'amaguru bakaruha, hari haho baca baruhuke.
nkaho uri kuravuga histoire nkaho kwijiti cyuvuga uti mbega uraye kwijiti yacasubira karara hehe ugaca ubona hari gushika uca akayira akabarabara mwezi yaciye aha hajya mu nima y'abihome hajya mu gatabo tworavye ahantu muri rya bicungararo tukagira site ugatwe ngo bihome bamurasiye aha tugaca tugira ikibutso ciwe rero je ngihe nazunguruka akogenda ukabona ni wewe umuntu nabonye mu guide touristique mwiza kuri Source du Nil mu kibira kuko barakuze bajya n'ikiganda ni sawa gusigurira byose naho nk'ikiganda cyera cindabaza none najya ndakubaza ikirimba cyari kire kwaha uvuze ko ariho bashikira mu muganuro ariho bawufatira ikirimba cyaramajaye ngo hajya hubatse amashuri niyo ubuze ubwenge uba nkantu uvuga uti hajya kubera baravyononye ucugiriye ikindi kibanzo uti hara tukayubaka inzu nyene hara ndamubaza none abantu bazanye inturire bashikira he ati bashikira kuri gasozi ko atarakimwe ndahabona aha bashitsa ubaza kubatembereza utabantu baje babavuye imihingo ivuyo hirya no hino bashikira kuri kaya gasozi aho gasozi kaba kari kesemboro kabereka ntuzare haho yatweretse ngo abadagi barasa bari ntihaje haruguru haba hari iyindi site yaho abadagi barasira tukashira n'amamonima hajya nahajya kuri bijya buye bari bicayeko hajya tuba twarashizeho ibistati by'abazungu na mwezi bicaye kuri bijya buye nyene gutya tubiraba tubiviva nzungurutse rero niwo munsi nabona nti le tourisme n'existe pas mu Burundi simbona ico office nationale de tourisme yabereyeho kugenda aho nabona bo ntembereza gasani ni OBP nashika kuri akozi wazo ngo OBP nashika mwishanga OBP ndavuga none bahembegwa iki ko bari aribo bari bakwiye kuzana imishahara y'abakozi bose mu Burundi none ntibazi no kurondera n'iyiwabo ndayifuse nibe muri administration centrale ushika umunsi muzokora organiza tourisme mugahembwa harimo mwayazanye nachebora ko office nationale de tourisme n'existe none bahembegwa iki cyakira mu bazara muhamaga ngo ujya ari hayi cyake wewe ndakuzi urashobora gukora ikintu nagaho urumva abandi bacaba bazake bagukuye kuko ntugiye mu bufu naho twamujanye mu bintu mbona ko yoshobora ngoja hajya baramubwiye bati we wakuwe kudakunda igihugu n'ibibi ndabwira murabaze ndumva ndiko ndabahatemo nyakigere jewe nabonye mpembwa make hamwe mvuga ngira ndabitenewe mokeje kwikorera ivyanje kuko abikorera ivyabo nibo batunzi hanyuma nkasanga none twese tubitaye ntidusubire iby'intwaro by'umutekano tubitaye twese tukaza kurondera amahera tuzoyatungira hehe igihugu kitariyo cavuga nti okay reka nkorere leta mugabo name nzi ko ahandi ho service ntegerezwa kurondera ubuzima ubu rero ni sawa wewe uravyumva muga ntiwavuga ngo bajya abandi bagenzi bawe acakubwira ngo bakuwe rero ubu ikintu kihari ni uko dupanga tourisme mu Burundi kuko irashobora kuzana amahera menshi cyane n'abantu bahora bavuga ngo visiter ici pour voir le lac Tanganyika umuzungu akaza akamara indwi mu gihugu ngo none ko mutaranjana kuri Tanganyika ngo rindira gato yubazurira amahera gahi wacu hanyuma kubera guma yishuza hagera weekend ngo tukujane nabo bagiye muri tourisme nyene ashitse Bujumbura ngo sindahava nahashitse ngo mwarampenze yego mugabo asizariye yangahe ngo visiter ici chez nous pour voir le lac Tanganyika naho lac Tanganyika ntibagira namba hari ibihugu bijya by'u Burundi
Uburundi nta muntu n'umwe ndabona buza bavuga ko ari bubi kabisa. Shaka murondere no mu bihugu bibanyi vyose ashitse Burundi. Ubwo nyene hari ikintu urushiko hafise ni ya Jardin d'Eden ni noyo du monde. Nico ituma mubona hacaba kwega. None mbwira ikindi gihugu mwamuzi atamazi ava mu kindi gihugu ngo yinjire. Ibindi bihugu byose amazi arava mu gihugu akinjira mu gihugu. Mu Burundi twe turatanga ntiduhabwa amazi yacu. Aburahamu yaranyoye ko, Yakobo arayanywa ko, Yezu arayanywa ko. Ivyo byose kandi muguhezagiro ga. None Yezu ntiyanyoye. Igituma gaha mu Burundi mubona dufise akanyamuneza. Yezu yaravuze abahiriwe abariho ngo narashonje murangaburira, nari kavantara murantora, naranyotewe muramutonywa, nawe yari kavantara nyotewe turamuhutwanywa. Ngo umuhezagira iyo wamuka. Naje nashobora kuba deje wa tourisme kwe. Rashano bazanira rimwe. Wa munyamerika sinabwiye iyo byahereye. Nabasigure ndababwira ko Uburundi ari heart of Africa. Ncadabereka carte muze muyirabe neza carte y'Uburundi. No mutima gutya hajya ku mutwe murabona martere ku mutima. Genda murabe muza gusanga ajya malaki ari nka martere, hanyuma hagacavamwo umutsi ukomeye ucugenda muri cerveau. Afrika hariya muri desert mu Misiri. Urumva Uburundi wa mutima uvomeye ku mutwe wa Afrika. No mutima wa Afrika kuko Uburundi buvomera ku mutwe wa Afrika. Amazi wacu abiburaya bagaca bayanywa. Twe tuvomera isi. Ego ibihezagira ntimuze barondera yiva bonye abarundi batwenga abantu bamerewe neza. Burya umutima nyene urumva abantu baje, urumva umutima ubiyumvamwo. Nakame kwakira abantu, nakame ku Burundi. No munsi uje ngaho muzungu rero niho yavuga ati ndavyemeye kuko turavye kuri Google. Hanyuma haheze nk'indwi zitatu mvuyeyo hafu kwezi. Nza numva umuntu antelefone. N'Ubwongereza bwishi cyane. Urabona n'Ubwongereza ko Abanyamerika kugwe no kumva. I'm going to visit the heart of Africa. Umuntu ntawenzi. I'm going to visit the heart of Africa. Where? Heart of Africa. Who are you? Wajendi naka. Chandibuka. Yaruhukiye mu Burundi. Yarahaje kandi yavuyeho yemeje ko ari Heart of Africa. Umuntu avuye muri California bazi. None aho umwe wese pare mwayoza numwe ava hanze pare uko muri saa mwumva aho bahije abaheraga umwe yoza numwe gusa. Uzubona aba investisseurs bagomba kuza abashekiranganje ntibabishura baca binumye agira cyenda babwira nti naho yo bari umushakirata no tourisme naza harara kubera iki mu banki shaka bari umubeshi none ntiyaje ntajyana handi miburi burahasiga igihumbi nakakwahera none kubera iki mu banki rakuza umuntu waza kubwira ati nyemvita nshanza erega hajya invitation no kugira ngo bashobore kumuha uruhusha wo kuza atafise invitation ntaza bikuza. Umuntu afise imiliyoni 50 ku mupfuko harashobora kwakirwa na directeur. Umuntu afise imiliyoni 50 shaho umukuru w'igihugu atamwakiriye avuga ati awe kamiliyoni 50 zanje ntacakarana je ndabakira kwe ndabakira ndabatumira ingo naho umubeshi sawa
none ntiwaje natazi itegeko nta muntu n'umwe arasaba gutumirwa muri perezidansi. Nababwiye ntimwirirwe muranambaza ubwo nyine cyamwandika ikete nyaruka ahubwo aragukumbuye tutanazi nayo burya umukuru w'igihugu aragukumbuye. mubazane mubakwege peyidiredomi. none nka kiriya kintu ngo igihugu c'amata n'ubuki, none ko bibiri itari bwashye cyangwa tuyisome, nimumbwiye ingene Imana ibwira Aburahamu ati wewe nzokujana mu gihugu cy'amata n'ubuki, gitemba amata n'ubuki. Mu Burundi bagaca batazira ngo Uburundi igihugu cy'amata n'ubuki, kandi ugasanga indya zaho ziraryoshe. Basha mu kintu cya mbere mara nkumbu ashanze ndahamaze iminsi ibiri wapi biba byase ivy'imfungurwa biba binyanyi. Hari n'uwo nabonye abiriye we bacagwana Umurundi nabonye. Kubera iki? Twakuriye ku byiza. Iyo rero ugeze kuri ivyo vya ojeme cy'Uburundi mwongera ngo abona tourisme muzoyipangane muri iyi nama mucabupangana. Sinafashije kubacisha none si ivyo nyene mukene. None rezetaje rero no kuvuga bimeze gute bifashe gute ntituratangura. Rero ico nobasaba muve ngaha mugize intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere muvuge muti umushinge tuce gute, tugira uko, icya kabiri tugira uko, icya gatatu tugira uko, kuko muzaba mwahejeje kubona muti bimeze gute ubu, muti segiteri bimeze gute. Muvuge ukuri, abantu mukorera muri tourisme muvuge ukuri aho ibintu bipfira. Mugabo nkuza gusanga muca muvuga ngo urumva ingorane ntimuduhaye exoneration. Exoneration ndabwira iki sigura basi. Exoneration umva leta ni nk'intererano guhaye kugira wunguke n'ingoga hanyuma ucuzana ibiruta. Mugabo kuvuga ngo exoneration jusqu'à l'infini ntibibaho. Uba wananiwe mu ijambo rimwe urengeje imyaka 5 uba wananiwe uvugisha ukuri uba wavuze uti je ngaje guprofita bya leta ndabirye hanyuma mpereje kubirya nce nitahe. Nico ni mucita ingorane. En principe ukunda igihugu avuga ati ndakizanira ntuja guconka urakizanira. Iyo ntimuyita ingorane kabisa sinzoyisoma. Kuko abantu benshi akora business arondera exoneration, ntagira business ngo yimbure ashire igihugu. Mugabo muvuga ukuri kose mutima ndaza hagwaye avuga ati twe tugirira ibibazo dukiniramwo komedi zacu. Aho rero basiyo ni muce muvyumva mutima aje arakwega abantu bagenda banyoya akarengwe hanyuma nawe nyene aragira akantu hamwe muravyumva ucuvuga uti mutima yoza nibi. Komedi ijya rero rimwe canke agatebetebe. Naragiye mu Bushinwa abantu bari hamahera kuja kureba agatebetebe gusa. Mugana babonye ibintu bitangaje utamenya ko ari abantu babikora kwe. Bimwe by'ugenda n'amamoto mu kintu azunguruka mu gipira gutya avuze ko bogongana. Cyari bya cirque hariya hejuru. Ibijya byose ni tourisme rero. Erega abaturiste n'abantu bamaze kuja muri ezasi bakeneye aho barira amahera gusa. Wewe ukamuza araje Burundi uca umugaburira ivyo yahunze. We yahunze ivyo kurya bijanye ugaca umutekera ivyo iwawe. No, mwije Burundi. Aha barabaza ngo mbega mu Burundi ngo ivyo kurya ngo murya ngo ni ibihe. Nta specialite tugira nko buvuga uti ibiharage bitetse uko. Kavuga intore zitetse uko, amateke atetse uko, intete zimeze uko. Ukagira ama specialite menshi umuntu agahonja kumviriza. Jewe gena n'umushikiranganje ari mu ntege zo kundamutsa sona rero yaratomwe sanga sehondi hanyuma hagera gufungura atigo tuje ku meza atabona gufungura nk'ivyo n'abafungura
sinaje kurya ibyo kurya by'umushikiranganje none shesaga ibyo njya muhiri wanje kuko yarazi ko umushikiranganje ari ibindi byo kurya we yumva ko ibyiwe bitameze neza hajya rero n'aba baturiste bavuye hanze ntabaje kurya iby'iwabo baba baje kurya iby'iwacu amaspecialite abantu nk'umuntu agiye kwigira arekirinere bacava ngo ashaka uzomuboye no uriga amaspecialite ukagira SERR mwe murazi isote giteka ingere ryose usanga mutararya amafiriti y'amateke hariho nabonye bayacuruza mu dusace burya bacuruza amachips nyene y'amateke kandi araryoshe cyane utwo kurya qu'est-ce qui attire au Burundi ibyo kurya byaho uzurabe ahantu hose uciye hanze umuntu aje Burundi cambera kwibutsa ngo umukeke wo kuri Tanganyika ako kantu asha umukeke n'indagara ngo twaturi duto duto ngo twitagote ngo twe duto duto murumva ko hari utuntu twatira abantu ngo ndibutse Burundi ngo hahandi yo cafe hari umuntu nahaye ikawa hajya duhera mu manama ndamuha ikawa hanyuma ikindi gihe haheze nk'imyaka 5 duca dusubira guhura ari kumwe na madamu wiwe andamutsa n'igishika cyinshi umenga twarabaye inshuti hanyuma acabwira ngo madamu ngo tu connais aussi ngo c'est l'autre qui m'a donné le café l'autre jour café du Burundi ya café du Burundi acha baciye bibuka Burundi kubera kafe kubera iki mutayishora ishika ku isoko yitwa made in where je ne sais pas ntiba cyitwa made in Burundi kugira ngo ibakwege harabuze umuntu umwe industriel yo giri kafe nziza tukayishora ahubwo nje ndavyibuka muje kiranganje Australia ishaka kugura ikafe yose y'u Burundi amaza muvugisha ngo mwabuze amasoko mugabo ndazi baba komisionere twadu komisiyo avuga ngo ndamukuye amata mu kanwa Australia bariko bariga ntuze bariko baraba ingene ikawa yose y'u Burundi aribo boyigura igashika yitwa made in Burundi mugabo ndazi ngaho ngo aramuye amata mu kanwa kubera iki ninga nababwira gukunda igihugu cyo vuga uti yo turarose rero isoko uburere Burundi bwamenyekana buronye nabwo ico bwerekana imbere y'amakuru special akaba ki Burundi kamota neza haja wasanga mwe shakwigurira kamwe k'imicaca murazogera mugure kajya nyene kavre ugashire muri saro ico wumviriza ingene kamota inzu yose ikimota ikawa twe twaragiye rero mugabo rero kari jacket twari kumwe twagiye muri Nigeria hanyuma duca dusaba yuko muri pause cafe muri hotel turabisaba yuko tunywa akawa ki Burundi n'icayi ki Burundi n'isukari y'u Burundi hajya dusohotse tugenda muri pause cafe hotel yose amoti kawa y'u Burundi iyo bose avuga ngo nibiki ibi nibiki cafe di Burundi natwe kaca tuba fier nitwe tubagaburiye no muzi hajya niho Burundi waciye nk'uwarinze ngo turahomvye ngo tubitanze ku buntu mugabo hajya twarinjije baravuga ati no c'est pas possible ngo nare kwisukari ngushiramwe akayiko kamwe wigacifata icayi bumva ni impeccable Shaki agenda aragara yari muri hotel ico gihe agenda avuga ngo nijewe ngo bwana cayi ivyo byose n'ibintu dushabwira publicity ingoma z'u Burundi ingoma z'u Burundi natwe tuzihimba cyamwibaza ingoma z'u Burundi bero burya mwari muzi gituma zagiye patrimoine de l'humanité mwari mubizi hajya muri cotation none handi tusama tamutamu ntibafise ibiki kandi nabwiye ministre UNESCO yari yemeye kugira festival d'Itamburu yigire mu Burundi kuri Lake Tanganyika nico sinzi ko muri ko muragikorerako
ingoma z'i Burundi ikintu cya mbere cyatsinze bavuze bati c'est la seule musique où les batteurs suivent les danseurs. Ce ne sont pas les danseurs qui suivent les batteurs. Ati c'est le magie. Ati comment se peut-il yuko umuntu asimba bagakubitira rimwe bigenda gute kuko handi bazi barabimbagura nyene akajagari mugabo ingoma bakubitira umurisho rimwe geste yiwe ijanye n'ingene ingoma ivuga bati iyindi miziki yose uwutamba kurikira ingene umuziki uri kuravuzwa ati none ngaha uwuvuza ni wakurikira ingene atamba ingoma cyatsinda y'u Burundi niko yatsinze c'est la magie acha bose baza kuraba ingoma symbole du pouvoir ingoma hamwe bose babona bati nk'ingoma ijyarira kwega abantu bose aha festival mamuza murazipanga kandi abantu bose i Burundi bumvise ngo i Burundi kuri Tanganyika hanyuma rero twubake les infrastructures touristiques no privé yemwe ngoma n'insiste no cherche pas ko leta izokubaka leta imeta à la disponibilité du secteur privé vyangombwa bituma twubaka les infrastructures touristiques ico mu chensiste ko ntihagire umuntu ashaka gukora ikintu turisitike hari umuntu agira amashuha yo mu Giheta baramusuka arasubira inyuma yaravuye muri Suisse uwitwa Puma uramuzi iyumvire amashuha yo mu Giheta ari ahantu heza impande y'igisagara cya Gitega ajya bayinjiza amahera menshi haba ari nko kuri plage mugabo nagiye kumuhendahenda agaruke ati no twari twamaze gushyira ibintu muri konteneri none byarapfuye nzosubira kubwira gute abo turi kumwe muri societe nkene abo bantu muravuga nibo abantu baba bakwiye kuronka ibihano kuri stade ega rero abantu dukwiye kuza turavuga kuri stade tutuye aramenje nka kurya tuvuga tuti uyu ni umuhizi tuvuga ubundi tuti uyu aramenje nimumubone mu maso aho muzomubona hose mumucira umukenge umuntu abuza ko amahera ava inyuma ngo aze agashaka ko twiga inyama tuyimare gushika aho dupfa ega arico baba bashakaho hariho amasite usanga ari extraordinaire ifo ko tuyabona tukandika na histoire yayo none hajya ku mazi y'umwami hitwa ku mazi y'umwami kubera hajya hategeza ko hari umuntu abisigura ajya amazi hajya umuvugo murabona bazanye ngo bakavuga kuri ntuzeye kuri teresente hajya natwe turadutwara mu gacupa ngo amazi y'umwami babonye amazi y'umwami none urayajana nyene yanyuma bakayanywa ngo yanyoye amazi y'umwami ngo aya ni amazi y'umwami rero ayandi mazi agugwa 2,000 aya agugwa 5,000 kuko n'amazi y'umwami umwami yayanyoyeko none bese nabwiye turisube none hari ikindi soko nzinkuru acavuga ngo naranyoye ku mazi y'umwami iyo asubiye iwawe ngo mu byo twabonye ngo cyashitse ku mutima ngo naranyoye ngo ku mazi y'umwami hajya ni site ikomeye cyane baba cyashira gatebe bagacavuga ngo gaho umwami yahora haruhukira agacanywa yabazi ko aza kunywa amazi aha hanyuma agacanywa n'impeke ugaca wenga impeke hajya hirya ugaca wekaraho umwami yicara agaca banywa iyo mpeke rega nibyo nyine kandi igituma mwumva ndabyumva je mu byo nabonye byo amahera menshi cyane tourisme irimo kandi je tourisme ishaka siyo bya bindi by'ibihoteli binini jewe nkubwira nti jewe nababwiye ko nkunda monderira burya ijya projet mubona irimo ibizinu nk'ibitangura byari ivyo nyene mvuga nti abotisme iyo bizoshikira ni kuri ecotourisme no kuvuga burya ijya yitwa société de valorisation de l'espace rural et de transformation harimo rero to ecotourisme
no kuvuga uti uvuye hakuri ferme wafashe petit déjeuner wanyoye amata yaha warindya za fatiye itinerere rero ndabereka iyo muja bagaca ku masite touristique bakaza kuruhukira handi baza kurira bagasaga muracari kumwe na babandi nyene bwije nkobu kava dufate ko waraye ntibugendana hajya kuri ferme tourisme ferme barashiraho guest house bakararaho bagateramiraho hanyuma bugaca bwirageze nk'ikarusi hahandi ku nyanza agaca yiryamiraho bikamera nk'uko aryamye hahandi cyari tukumvikana na Siyoni wowe urafise hotel imuyinga jewe hariho abaturiste baje nazanye ubu baza kuguca ikarusi baza kurara imuyinga kugira baze bace bagenda imuyaga wewe ni uza kubanyakirira gutyo Siyoni nawe akagira uko nyene mukazosanga twaragize urunani abantu bakazunguruka gasanga abantu bariko barabatambira basaga Siyoni yateguye intambo bavuye amaja hehe barakunda ibi ugaca ubitegura ugasanga turi cordon muzosanga abantu habanezera mukavuga muti ro Burundi en 2 jours ro Burundi en 3 jours ro Burundi en 10 jours ro Burundi dans 2 mois ro mubereka la u bazoje rero umva rero magacende mu amatere wa byose uje mu burimyi ndiyo uje muri tourisme ndiyo ikintu cyananiye no kudandaza nadandaje amagi gusa nariko muciye mutwega kudandaza rega kudandaza umudandaza nka producer adandaza ibyo abandi ba produce rero byarananiye kudandaza nadandaje amagi gusa nshiga muri primaire nariruka inyuma y'imodoka hariho abantu barya irigi bagaca imodoka igaca yigira baregera hajya imodoka igira ipfe hasi agaca atora irigi igaca igenda atarishe ukiruka inyuma yayo hajya tuzi ubuzima bwiza kandi reka ni turisme ubwo ntimuriko muratwenga mugabo nyuma twavuye dufata imigambi tumaze kubona ko hariho abajanja mwe nawe twaca tubwira umushoferi wa mushoferi ukazogenda kandi na shopping aracuruza amagi ivyo niko ndavuga arabibonye wa mushoferi ukazogenda n'umuntu atarishe ugarutse ni uriha babonye abashoferi utaguye kubarihisha ntiyasubiye kugenda yaca avuga ati mwese mwarishe akabona kuva hasi tuba turagize imana no turisme rero none mwibaza yuko mutima gato amaze umunsi wose ngaha abateramisha mugaca mumuha amahera kandi namwe mukagenda imbavu zagize urazonyigishiriza ngene bagira komedi sha mutima ziteramishyiriza abantu mbe birigwa cyari n'impano nyene gutyo nyene babiga ariko kandi umuntu yabize n'impano yakuranye yaremanye iratandukanye cyane nk'ubu umutima bavuze twenze ubunyene aca bikora atarazi ko abakwenza abantu yo n'impano mugo wabyiza ashabaza kuja kuvyandika arandika no mu gutwenza usanga afise n'agapapuro tuvuge byabi impano irakomeye hajya hari ibintu by'impano je hari umuntu kandi vraiment mbona ari umuntu akuze mu bijanye n'uburongozi je yigeze kumbwira ngo mbe burya ngo hororonka ivyo uvugisha bene gihugu gute arambaza wewe ngushikire ngo bene gihugu ucuronka ivyo babwiye ngo none wironka gute none we ntavyo woshobora ngo je ntanditse discours ndayandike ndayisome ko je sinoronka ivyo ndabwira impano rero zirabaho hariho umuntu atazi gutera inkuru ashitse ahantu adashoboye kugira urusaku atabishoboye nuvuga kugira avuga ikintu ngo hewe ngo nakawuramuzi ngo iyo ni inkuru rero nakawuramuzi yo ngo ujya naka ngo twageze kugendana ngo iyo ni inkuru adashobora kuronka iyindi inkuru atera abantu nyene bakumva yuko je muravuga kuja mu kabari hari abantu baja mu kabari bagiye kunywa inzoga je sinabemera bajya ugiye mu kabari ugiye muri tourisme ugiye kuyogora ntubugiye kuvuga amapolitike nta byinzigo bibayeho mu kabari
mugiye kuyogora mutwenge munezerwe muce mutaha mu mutwehera muguzi ubona bagiye bajya ntibabagiye mu kabari tourisme y'ukuri c'est le plaisir. Abagira tourisme rero n'abamaze gushika ku rugero hayi uzobona umuntu arose uduhera 50 arose nk'ibihumbi 5 ata mu mwaka 5,000 atabigera bikorako agaca yiruka gusorora ya no wafo muri tourisme jana yo l'exceda amahera arenzeko ayatarenze kuyakoresha ibikorwa nk'ibyo abantu benshi ntabyo babaza mugabo uyakira uguma mwankuraje gura n'irindi cupa ntiwokongera ndakongere nabyo ni sawa ikigugu kigaca gihomba kitazire cyaho turayaze rero turayaze kandi rega naje kwa kugira participation none se participation ga da participation rero namwe muzaca mugira nzoca ndaba namwe byo mwaze naho kuko ngira nje mu bindi bikorwa aricyo gituma rero mfasha akanya kugira nkengurukira abatunganije igikorwa kuko ni demarrage nkuko nakabwiye kugira dugire umushinge w'ibishobora kuzana amahera mu gihugu kugira ngo igihugu gitere imbere itwita croissance so kwibagako croissance uzana ikintu kihomekako ugakura n'Uburundi rero turakeneye ko bukura tuzoshike mu 2040 ari igihugu cyako kuvuga turonde ibintu dukura inyuma tuzana dukura inyuma y'ikigega ca leta tugikuza kugira ikigega ca leta gice cubaka amabarabara ibitaro amashuri meza gihemba abakozi banezerwa bakore bafise umutima mwiza tuyakuye mu kigega nyene ntacyo tuzoba dukoze ayo bahembwa yova inyuma y'ikigega nico gituma iki gisata cy'ingenzi ari gisata giteza imbere igihugu ntituze tugifate minenegwe abantu bagikoreramwo bamenye ko aribo bari kwateza imbere igihugu aribo bagwiza atunga ntituze rero turavuga ngo urumva tubafate nk'amata y'abashitsi abantu bakorera muri iki gisata tubafate nk'amata y'abashitsi niho nabo bazokora batadebukirwa bumva yuko bari kwakora neza none rero ndabugururiye icese ibi bikorwa bije kuraba ingene igisata ca mukerarugendo cifashe murakoze Imana ibahezagire